bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Yosuwa igice ca 14. Yosuwa igice ca 14. Cose turagisoma cose ndiza ko muhezagirwa n'iki gisomwa. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yosuwa agaburira iyindi miryango isigaye. Hagati muri ico gisomwa akaza ngo Karebu asaba guhabwa Heburoni. Aya niyo mashamvu abisirayeli bahawe mu gihugu c'i Kanani uko bayagabanganijwe na Eliyazari umuherezi na Yosuwa mwene Nuni n'abakuru b'amazu ya basekuruza bo mu miryango y'Abisirayeli. Imiryango 9 n'igihimba, amashamvu yabo bayaheshejwe n'ubupfindo nk'uko Uhoraho yari yarabariye Mose. Kuko Mose ubwiwe ariwe yagaburiye iyindi miryango 2 n'igihimba amashamvu hakurya ya Yorodani. Ariko Abalewi bo ntiyabahaye ishamvu mu bandi, kuko bene Yosefu babayemo imiryango 2, uw'Abamanase n'uw'Abefurayimu. Nta mugabane Abalewi bahawe atari ibisagara vyo kubamo n'amaragiro ari inyuma yavyo yo kuragiramo inka zabo n'ibitungwa vyabo. Nk'uko Uhoraho yari yarabariye Mose niko Abisirayeli babigenjeje mu kugabura igihugu. Maze Abayuda baza kuri Yosuwa i Gilugali. Karebu mwene Yefune umukenizi aramubarira ati, urazi ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana. Turi Kadeshi Baruneya. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusavyi Uhoraho yantuma ngo mve i Kadeshi Baruneya nje gutata igihugu, ngarutse nkamubarira inkuru ntacishije iruhande. Ariko bagenzi banje twari twaduganye bakarandura abantu imitima. Mugabo jewe nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Murongo w'9. Maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizoba ishamvu yawe n'iy'abana bawe gushitsa ibihe vyose, kuko wakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Kare barongera aravuga ati, kandi heraba Uhoraho yampaye kumara imyaka 45 nk'uko yavuze. Uhereye igihe yabariye Mose iryo jambo, Abisirayeli batangura kuyerera mu bugaragu. None heraba uyu munsi maze imyaka 85, kandi n'uyu munsi ndacafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi Mose yantuma, uko inkomezi zanje zari ziri ico gihe ngitabara mu rugamba nkatabaruka, n'ubu niko zikiri. None rero numpe uriya musozi Uhoraho yavuze ko wa munsi, ico gihe wumvise ko ari Abanaki, kandi ko bahafise ibisagara binini binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbura Uhoraho azoba kumwe nanje ndabaneshe nk'uko yambariye. Maze Yosuwa ahezagira Karebu mwene Yefune amuha Heburoni kw'ishamvu. Nuko Heburoni hacika ishamvu ya Karebu mwene Yefune umukenizi na bugingo n'ubu, kuko yakurikiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli muri vyose. Kandi Heburoni kera hitwa igisagara ca Araba uwo yasumba abandi Banaki bose. Nuko igisagara gihabwa impore, nuko igihugu murantunga, nuko igihugu gihabwa impore. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa dukurikiye, bundi ndakore nti wa Muhizi, wa munyenkomezi, ntuhazwe n'ubufindo. Haleluya, oh haleluya. Wewe wahisemo kwizera, wewe wahisemo gukurikira Uhoraho muri vyose, ukubaha, ukirinda amanyanga n'ibindi abantu bagenderamo. Ukabona hari ibintu bitagenda neza, abandi bavuga ati nta kundi, niba hati nukugendera kuko bigenze, nivyakunda sawa, bidakunza oya. Ube nka Karebu, ntuhazwe n'ubufindo, ntuhazwe n'uko ibintu gusa bibaye ku bandi. Wewe usabe ivyawe wizeye. Haleluya. Wibuke Imana yawe mwagendanye, wibuke ivyo Imana yagukoresheje, wibuke aho wubashe Uhoraho, wibuke ico ijambo rikuvugako.
nawe usabe. Ndavuze ngo ntuhazwe n'ubufindo, ntuhazwe n'amagemwe n'umugisha wakorokeye ku bandi gusa. Oyaye, uhagarare nk'umuhizi, uhagarare nk'umunyenkomezi. Uyu yari umutama kuri benshi, ariko we yariyumva nk'inkomezi, nk'umunyenkomezi. Ndakwere ngo wa munyenkomezi we, wa muhizi we, ntuhazwe n'ubufindo, uhazwe n'ico Uhoraho yakuvuze ko, uhazwe n'ico Uhoraho yakugeneye, uhazwe n'ivyiza ahishiye abahisemo gukora ico Uhoraho agomba no kugenda nk'uko Uhoraho agomba. Imana iguhezagire, ugire ibihe vyiza mu bawe no mu bawe aho uri hose, mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.